izi nyinshi yamaze kuhashika. Ndavuze ngo ingorane izi nyinshi yamaze kuhashika. Nukuvuga ngo intango nshaje, uhoraho aguhaye intango nshaje. Imana y'icyubahiro iracyari Imana. Uhoraho aba hafi y'abamwambaza. Iki ni igihe cyawe cyo gusubizwa ibyawe wanyazwe. Aba muri Yohana 10 mu murongo wa 40. Yesu aramubwira inde? Yesu aramubwira. Mbari umuti byavuzwe na Yesu. Umbari zundi yavuze ngo iki? Yavuze ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Mbari umuti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Iri ni ryo jambo ryo kuri uyu mugoroba. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nasomye iri jambo mbona Yesu avuga ngo sinakubwiye. Ndarondera muri ico gice nsanga nta na hamwe yari yamubwiye ko nizera abona ubwiza bw'Imana. No, Yesu arabesha. Mugabo yavuze ngo sinakubwiye. Ninde yabonye aho yamubwiye ngo nizera abona ubwiza bw'Imana? Ntihagire mu ndondera nta na hamwe. Nta na hamwe. Mugabo aramubwira ngo sinakubwiye. Yamubeshe rero. Kuko ntaco yari yamubwiye. Kuko gira ngo urinde ubari umuntu uti sinakubwiye ngo ibi nibi nuko uba wigeze kumubwira nyene. Yesu arabesha. Oya. Bibiliya y'ikirundi yabigize neza, irashaka utureferanse yaryo, irashaka imirongo. Nagerageje kuraba ndiko ndiga. Mbona ku murongo wa 4 aravuga ngo Yesu avyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Umurongo wa 23 afise birazi kirundi. Umurongo wa 23 navuga ngo Yesu aramubwira ati musazawe azozuka. 25 Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niwe barapfuye azobaho, kandi uriho anyizera ntazo kwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Haleluya. Nawe aramusubiza ati egome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. Biboneka yuko icyo yari yamubariye, yari yamubwiye amajambo yo kwizera, icyo yashaka nuko avyemera. Amen. Reka ndakubwire, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ukwizera niki? Ukwizera zuba ngo nizeye Imana imwe rudende umuremyi w'ijuru n'isi, yaramye ibyo biboneka n'ibitaboneka. Nizera n'umwana we Yesu Kristo yavyawe n'ingumi Mariya isamijwe inda namwe muyera, yapfuye arazuka kandi nibazogaruka gucira urubanza abazoba ariyo nazo arapfuye. Nizera namwe muyera afashe ishengero vyinshi, ariko vy'ukuri ntimuvyemera, mwabifashe nka kasete. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niki? Niwemera ivyo Yesu yavuze uraba wizeye. Niwavyemera urabona ubwiza bw'Imana. Nakubariye ngo ngiye kukubwira ngo niwizera birakunda. Oya, hariyo namaze kukubwira, niwavyemera na kimwe muri ivyo gusa, niwacemera urabona ubwiza bw'Imana. Ndavuze ngo urabona ubwiza bw'Imana. Nacha atanga kuvuga ngo ndizera kuri Kristo umwe wo kuza mu isi, sivyo nakubajije. Ngo ariko aho ntaco ukoze nta karusho, ngo abadayimoni bo baragusunda baremera ko iriho bo bahinda n'agashitsi. Hariho kwemera, hariho n'ukwizera. Urizeye ivyo? Ndemera kuri umwana w'Imana. Oya.
ibintu bitwicira ukwizera ni dini n'imigenzo iza twarayifashe mu mutwe. Ndazi ko azozuka ku munsi w'umuhero, ibyo twaravyize turabizi, muga ntacyo bikumariye. Yesu aravuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nemera ko Imana ikora ibitangaza, nemera ko Imana ayitubeshejeho. Oyaye, uremera ko hari ikiri buhindura uyu munsi? Uremera ko icyo yavuze kiri bukoreke? Uremera ko icyo umwango yuguruye uguruka, uwo yugaye ugara? Uravyemera? Uremera ko icyo inzira hatari inzira? Uravyemera? Sinakubwiye ibyo yatubariye bingana gute? Ijambo rimwe gusa rifata worigendera ku mwaka wose. Ijambo rimwe rivuga ngo hanyuma y'ivyaha iminsi mikuru, iryo ryonyene rirahagije. Kumenya ko ikintu cyose uri bucemo haba umunsi mukuru birahagije. Ijambo rimwe ryavuzwe ngo wakubwiye oya niwe ukubare yego, worigenderako imyango yose yo kuguruka. Nuwo guhakanira uramenya ko azakugaruka akakwemerera. Ijambo rimwe rivuga ngo hari ibisigaye. Ibyo byonyine buti imyaka yose nsigaje hari ibisigaye. Worigenderako uragumubona ibintu. Reka ndakubwire, ntacyo bimaze kumva aya majambo ugenda kuyabika muri etagere. Ntacyo bimaze kuyafata gusa ugasimba ugakoma induru hamukarekera ngaho. Iryemere 100%. Umenye ko Imana itabesha. Umenye ko itabivuze ngo igukinishe hanyuma uraraba. Kuko ababishize mu ngiro bose ibitangaza byarakoretse. Abavyemeye ibintu byarahindutse. Ico ni cambere. Ica kabiri. Icambere uremera ivyo yavuze. Ica kabiri uragira ico ukoze. Ukwizera kwawe kubonekera mu bikorwa. Kuzura amajambo ntacyo imaze atacu ushize mu ngiro. Ku murongo wa 41 aje kuvuga iryo jambo ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana, nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu arangamiza ati data ndagushima ko wanyumvirije. Amaze kuvuga iryo jambo berekana ukwizera kwabo mu gukura kw'ikibuye. Yakobo aravuga ngo nyereka ukwizera kwawe naje ndakwereka ibikorwa. Kuko kwizera kudasi ibikorwa kuba gupfuye. Gira icyo ukoze mwene data. Namba wizera ko icyo Imana yakubariye, gira icyo ukoze. Haleluya. Mbara muti kura kw'ico kibuye. Kura kw'ico kibuye. Iyo wamaze kwizera urakuraho intambamyi. Uyu Yesu dukurikira, uyu mwami mwiza Yesu, rimwe na rimwe iyo umuravye haraho yumvira uti umuntu ntatahura abantu. Igihusi cari kibahitanye mu bwato, Yesu ati nta kwizera mufise. Wagomba bagire gute? Umuntu agize ubwo arakoma induru, none wagomba bagire gute? Agaca aheza kubinumisha aca yenduka ati mwama no kwizera. Nta kwizera mwari mufise. Umengo ntaba kuri yisi. Umengo ntazi realite. Araje asanga abantu bapfushije, baramutumye ko ntiyaza, yica program akazi iminsi ine iheze. Agaca atanga avuga ngo niwizera. Umuntu yaranutse. Umengo ntatahura ivyabo. Reka ndakubwire, ukwizera ni kuraba ibihe urimo. Ukwizera ni force ikora ku murango na mwijoro. Ukwizera ni kuraba ngo nuko waje urwandaritse ishosi. Ukwizera kurakora. Reka ndako ibintu nibikunda kubera uvuga ngo saidia. Atacho mukoze ndapfa. Ukwizera. Ukwizera urakuraho ikibuye, urakuraho intambamyi yose. Naho mbabaye ndazi ko Imana ikiriho. Naho ndiko ndarira ndazi ko umunezero uhora izo nkomezi zanje. Imana nyene kuremesha kose iragira ico ikoze. Naho ndiko ndaca muri uyu mwonga ntabwo bangira kuko nzi ko ari kumwe nanjye. Ndazi ko ari umwungere wanje sinzokena. Naho basi bo benshi arantegurira ameza mu maso yabo. Oh haleluya. Kandi intambuko z'umuntu zitunganiye uhoraho bituma n'abasi bibuzura nawe. Ntabanje kwiyeskiza murantunga ko nacerewe. Ntabanje no kuvuga ngo pole sana, urabona iyi niyo nzira twese tuzocamo, ni mwigumye nyene. Abantu kwizera ntibatahurika.
bitwa ko bishima, bitwa ko batababara abantu. Reka ndabisubiramo uko nabivuze mbere. Igihe cyose uzogendera mu kwizera uzokwamana umubanyi yitwa ishari, kuko ntazi force ukoresha, ntabona ingano utwenga kandi waburaye. Kuko kwizera kurakuzanira faveur, ukwizera gutuma ugendera mu buntu bw'Imana udatahura. Igihe abandi bacumukura bakora mu nkomezi zabo, nawe ukorera mu rundi rugezo batumva. Wizera icyamaze gukoreka, wabitega ibizokoreka. Oh haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Shira ukwizera kwawe mu bikorwa. Nkomero umuntu ku rutugu uti shira ukwizera kwawe mu bikorwa. Shira ukwizera kwawe mu bikorwa. Shira ukwizera kwawe mu bikorwa. Namba wizera gukira, Imana ikiza, ukaba wizera ko bica kwa muganga, va hasi uje kwa muganga. Ariko ureke kumuvuga ngo ndazi ko nzokira. Hapana, ibintu byo kumenya ubahatishe ni presumption. Ibyo no gukeka gusa uri kurabahatisha n'ibitavyara ishurizo vyari nyarapana. Ukwizera ariko kwatumye abagore bamwasubizwa babo bari bapfuye. Ukwizera ariko kwatumye abashonje bagaburirwa. Ukwizera kwatumye bamwe banka no gukira kuko bari biteze igihugu. Umugezi n'umwubatsi wacu ni Imana itaboneka. Ukwizera niwizera mwene data, niwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Izi ndome ntuzirabe nk'indome, ariko ukazibona nk'ubugingo, ukazibona nk'amafaranga, ukazibona nk'amanota, ukazibona nk'urugo. Izi ndome ziranyagisha jewe. Izi ndome turavugana mu gatondo, izi ndome turayaga iyo ndiko ndagenda. Ukwizera kwanje ukaduga. Murazi ukwizera kuva, Bibiliya ivuga ngo kwizera kuzanwa n'ukumva, n'ukumva ijambo ry'Imana. Ukwizera kuzanwa n'ukumva, n'ukumva ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. The word that proceeds from the mouth of God. Nuvuga ngo ni ijambo riguma riva mu kanwa k'Imana. Rema, ijambo inspiré. Niwizera urabona ivyo utari bwigera ubona. Niwizera urabona vya bindi wari umaze igihe wifuza kubona. Niwizera mwene data, sinakwibaririye. Ni Yesu yavyivuge, si Yohana, si Petero, si Filipo, si Natanayeli, si Paulo, si Tito, si Timoteo, oya si Eliya, sinde. Ni Yesu Kristo ubwiwe, jambo umwe yigize umuntu. Niyo yavuze ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Umugore yaramaze imyaka 12 arwaye icago ubutinyanka budahagarara imyaka 12. Baramubwira ngo ntibigishoboka, amafaranga yamumarako. Araza akora ku buyonga bw'impuzu za Yesu kubera kwizera, kuko yaribariye mu mutima tuboni namukora ko ndakira. Icambere aravyemera, hanyuma ava hasi aragenda amukozeko. Yesu ati hari umuntu ankozeko, numva ubushobozi bumvuyemo. Petero ati wewe urabona ingene ishengero riko iragusita ari kubanda, uvuge ngo ninda nkozeko. Atego hari unkozeko, hari ikiganza cy'ukwizera, hari ikiganza kivoma ivyo abandi batavoma. Hari abasitana ariko hari abakorako, hari ababahatisha, abakabakaba ariko hari abadomako, hari uwadomyeko. Ukwizera kudomako. Hari wadomyeko, hari wankozeko, hari wakoze kuri robina aramvoma. Yo, Petero ati ntawe tuzi. Yesu arahindukira amubona, afise ubwoba ngo amubwire ukuri kose. Yesu aramubwira ngo mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Genda ushishikare ukiri icago cawe. Ukwizera ni kugukiza gusa, aho gushishikara gukire cyane. Ntiwibagire ivyo yakubariye. Cagiye gukorera karya kantu, hari cyo ariko arakubwira. Yagomba kubwira ati turi kumwe, reka kurondera kure, turi kumwe. Iyo mbumbuye ikiganza mpazi biri n'ubugingo vyose. Dawidi atehe kuva ndi umwana none ndashaje, sindigera mbona umwana w'umugororotsi yasegereza canke yahebwe, ahubwo aragurana mutsima bukira. Ninde akora kutazokwigera ubaho ngo nuko udakora ha canke harya.
sinshigikira ubunebwe, jewe sinshigikira abantu badakora, ariko ntabwo uri mu byago waragerageje. Reka ndakure, hari Imana yagaburiye Eliya ku mugezi, hari Imana yarungitse ibikona biramugaburira, hari Imana yamurungikiye inyama zizanywe n'ibikona. Ntabwo utabizi uzobona ibikona bikunda inyama bizikuzanira. Niwizera, niwizera, ntihagire umuntu akubuza gukoresha ukwizera kwawe. Niba ubuze igitunguru ukoresha ukwizera, niba ukeneye kugaburira abantu 10 koresha ukwizera. Ukwizera kwagaburiye abantu mu bugaragwa, bararya barasigaza. Ukwizera, ukwizera. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana mwene data. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera